Turongeye kandi kubashimira kuri kano kanya keza mufashe kugira ngo twongere kuganira kuri byinshi kubijaniranye ni byo kudukiza muri kino gihe cacu canyuma ciherezo kirimo ingorane zitandukanye haba mu byo kwizera abantu benshi bizeye ibinyoma haba mu bijaniranye imibiri y'abantu irarushirimwe indwara nyinshi hari abihebuye izasengewe zansegukira imiryango yoyo yamamwa mama kofe induru nyinshi zitandukanye ko twabibabwiye ndetse no muri societe no mu bihugu hame imivurungano nibindi byinshi kudahuza n'amahoro make kwisi nibyo byugarije isi yacu tukaba tugero kuganira ibindi byo kudufasha muri buno buzima mushikirizwa n'abavuga butumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi ico bitwa réveil et réforme tukaba rero tuvuga ubutumwa mu bushake dukora tudahiga inyungu kuri mwebwe canke ibyubahiro ku bantu ariko ico dushaka nuko ukira ukamenya Imana ntumenya amadini gusa ukamenya ukuri n'ikinyoma ukagira umuryango mwiza ukagira amagara meza niyo mpamvu ubumenyi twaronse twasomye ibyo Imana yaduhishuriye tubibabwira tutabatse inyungu aho rero uwo ni umugambi w'ubutumwa bwiza buheruka Yesu yasize avuze muri Matayo gice ca 24 umurongo wa 14 aho yavuze ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera cyabona amahanga yose maze umuheru uzocuza ubwo butumwa ro butezwa kuzomera nk'ubwo Yesu yavuze ku isi bumwe yasigira intumwa 12 ba Paulo babwirije babushikiriza isi badahiga inyungu hari abantu beza batihujije n'isi bihanye namwe nkuko mwabasomye ngo ubwo butumwa butegerezwa kugaruka ku isi mu gihe iby'Imana byamaze kuba byinshi harakenewe kandi kongera kuboneka abantu b'Imana uwo mugiye kuganira rero akaba ari Eric Shimirimana nkuko twama tuganira na mwebwe mu biganiro byinshi tubashikiriza ico tugiye kuganira rero tukaba tuganira kubijaniranye n'aya magara yacu hereye ku mushatsi gushika ku aho hepfo ku mano yawe aho twama tuhaganira ku tuntu twinshi ariko no munsi tuganira inyama imwe n'urugingo rumwe ruri mu ngingo nyinshi twaremewe n'Imana inyama yitwa umushishito ico bitwa estoma mu gifaransa canke stomach mu congereza canke igifu mu kinyarwanda no mu zindi ndimi imwe muri shirano mu ndimi ziwanyu ariko ico nico tugiye kuganira kubera iki tugiye kuganira inyama imushishito icambere nuko mu gitabo c'imigani gice ca 2 umurongo w'10 haratubwira ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe nukuvuga ngo kugira ubugingo bw'umuntu ahindani muri we mu nyama zawe mu ngingo zawe haba amahoro nta bikujya hataniha nta mibe nta bintu bivugayo n'ibyigoronzora n'ibindi bizwira ubeho amahoro utekanye bigusaba ico bitwa connaissance bigusaba ubumenyi rero tuvuga butandukanye no kuvuga ngo muri no minsi kubasoma igitabo citwa ni igitabo kubasoma igitabo citwa Nourriture Vivante haratubwira ko umwanditsi yacanditse yerekanye yuko ngo abaganga benshi ku isi banka kubwira abantu kuri kuko ngo imiryango yabo yokena kuko ngo un patient guéri ngo c'est un égal un client perdu nuvuga ngo umuntu akize n'umukiriya takaye niyo mpamvu umuntu banka kumubwira ukuri bakanka kumubwira ko amarori atavura amaso ahubwo kujya kuronka vitamine B ya mbere bambe B ya kabiri hamwe na vitamine A ko ari byo bikiza amaso kubibwira umuntu kubera amarori yocabura umukiriya baremera bakakuha amarori n'imiti bagatonyeza mu maso kandi amakaroti n'amaepinari avamwe n'amashu n'izindi n'ayandi byamwa n'izindi mboga nyinshi zibamwe izo vitamine zuzuye mu iwawe ntibakubwira ati naho rero bubifashe ariko ubandanije ukanywa isukari kuko isukari yica vitamine A ni vitamine zo mu bwoko bwa B ntabwo uzokira unywa inzoga ntukira bibi nufungure bino amaso n'andi mategeko atandukanye byo sibyo ndiko ndababwira ariko no kugira ndabereke ko iyi si keneye ubundi bumenyi butarimwe guhigamwa abantu inyungu bushobora kubafasha mu buzima bwabo kirazira gufata ubuzima bwawe buragize umuntu atagufitiye impuhwe ahubwo banza we wigirira impuhwe ugirira impuhwe amagara yawe wumve yuko amagara yawe utezwa kuyagirira neza ku giti cawe wumve yuko umwana wawe agwaye bibabaza umugabo wagwaye bibabaza nawe ugwaye bibabaza
ibyo rero niyo mpamvu ya mbere. Ariko umushishito tukaba tugiye kuganira bitewe nuko ni imwe mu nyama zigize ico bitwa tube digestif, ni inyama zijejwe ibyo bitwa guhotswa kw'imfungurwa canke kunozwa kw'imfungurwa, gutunganywa kw'imfungurwa mu mubiri. Harimwo akanwa, harimwo umushishito, harimwo pancreas, harimwo bile, harimwo igitigu, harimwo na cerveau, ico bitwa ubwonko, butuma inkabura mubiri zitandukanye zikora ibindi bintu bigasekretwa mu mubiri kugira ngo ushobore gufasha ifungurwa twafunguye zituzimbye tuzitetse zishobore kugira akamaro mu mibiri yacu. No kuvuga ngo uyu mushishito rero nimwe mu nyama imfungurwa tuziriye zivuye aha mu kanwa nkuko mubibona zikamanuka mu muhogo zishikira mu nyama yitwa umushishito. Inyama yitwa umushishito akaba ari nyama iteretse hejuru y'amara. Iyo nyama iteretse hejuru y'amara imeze irazinze, imeze nk'igiharaga ukuntu, imeze nk'urudome rimwe na rimwe ukagira ngo n'urudome rwaje, ahandi nuko imeze imeze nk'iyigonze nkuko muyibona. Iyo nyama rero ikaba itangurira ku iherezo, no kuvuga ngo ku iherezo ry'umuhogo aho bita kuri cardia. Akaba ari nyama ifise ibihimba bine, ico bitwa cardia, ico bitwa fundus na cor hamwe na pylore. Ibyo nibyo bihimba bine bikomeye bigize bigabuyemwe umushishito. Hanyuma ikindi naco twobwira abaduteza amatwi, uyu mushishito ukabujejwe rero gukora igikorwa ca mbere co gutunganya imfungurwa, ico bitwa digestion, zihotswe zisebwe zishobore kuva ngaho byabaye ibintu by'ibisururu bishobore kubandanya bigende bice mu mara matoya, amara matoya asigarana ibyangombwa bigizwe n'amavitamine, amasukari, ibinyamavuta n'ibindi byinshi. Ibyo bishobore gukoreshwa n'umubiri, ibisigaye bibikwe mu gitigu, ibisigaye bibandanye mu mara manini, nibyo bicika umwanda mukuru canke matière fécale. Iyo nyama rero bitwa umushishito akaba ari nyama abantu bategerezwa kumenya neza uko ikora, ikibangamira, uko igwara, kuko ibintu byose buryo umuntu agizwe n'ibyo afungura. Niko abanditsi banditse nous sommes ce que nous mangeons. Ibyo twebwe dufungura no kuvuga ngo uko tumeze nuko dufungura. Ushaka kuba umuntu yibuka wiga ikintu ukagitegera ukagifata mu mutwe, bitegwa n'ibyo wariye. Ushaka kugira ubutinyanka buza kugihe neza, nta maraso menshi butakujya, nibyo wafunguye. Ushaka kurangura amabanga yabubatse neza ubishobore n'ubushake buze n'umwanya munini, nibyo wafunguye. Ushaka yuko igitigu cawe gikora, nibyo wagihaye. Ushaka kwa amaso, umushatsi, urukoba rwawe rusa neza, nibyo wafunguye. Ushaka kuvuga uri umuntu atuje, umuntu adakaza, atavuga azuye amaso, mukanya hindagurika, hariho ibintu ufungura ugashobora kugira ingeso mbi. Ibyo byose rero twebwe turi ico tujya, ico twafunguye twebwe, no kuvuga ngo nuvuga ngo ibyo twufungura nibyo bitugize. Aho ico nshatse kuvuga no kuvuga ngo ibintu twafunguye neza twabitetse byatuzimbye, iyo bigeze mu mushishito naho hantu hambere bitunganizwa kugira bishobore kuvamwo ibyangombwa. Iyi nyama rero bituma umushishito murumva yuko ifise igikorwa gikomeye, itezwa kubungabungwa, igakingirwa, igafatwa neza, abantu bakamenya neza uko bakwiye kuyifata. Aha rero iyo tugeze ku bintu by'ubuzima, umuntu wese nuvuga ngo umuntu kugira byumve ategezwa kubanza guha agaciro amagara yiwe. Ariko tutirengagije yuko ngo intango y'ikibi ngo ntabwo ibura abavumba. Nuvuga ngo ikibi ntabwo kigeze kibura abantu bagikurikira, bakiyoboka, kandi abari kibi. Niyo mpamvu ibi dutegerezwa kubimenya neza. Aha rero tukaba twimukiye ku yindi ntambwe. Aho tugeze ni ibimenyetso biranga yuko uwo mushishito ugwaye. Umushishito iyo ugwaye canke iyo bico bitwa estomac canke ico bitwa igifu, bifise ibimenyetso byinshi tugiye kurebera hamwe. Icambere, umuntu ashobora kugira ico bitwa gaze dans l'estomac, nugukunda gutura imibe myinshi. Umuntu akunda gutura imibe myinshi, umuntu kumva ngo ibintu gutyo, ibintu vy'imibe, uwo muntu abagwaye umushishito. Ikindi naco nico twa acidité gastrique, no kuribwa mu kameme mwenaha. Aha maja hano mu kameme ukumvura aribwa, aho mushishito uhurira n'umuhogo cyo bitwa esophage. Kuribwa ahantu mushishito uhurira n'umuhogo ukumvura babara cyane, ukaribwaho
ubugwaye umushishito bitwa acidite gastrique. Ubwo ico ni kindi kimenyetso kiranga yuko umushishito wawe ugwaye ugeze muri urgence. Ikindi naco ibyo bishobora gutegwa rero nuko umuntu aba afise indugwe nyinshi canka acide nyinshi mu mushishito, iyo ndugwe igashobora kuduga isa nk'iyiduga mu muhogo, noneho igeze iduze mu muhogo bigatuma umuntu ashobora kubabigwa kumva ariko araribwa. Ico nico kibitera. Ikindi kiranga yuko umuntu agwaye estoma yiwe nico bitwa insuffisance desique gastrique. Nukuvuga ngo umuntu afise umushishito ufise indugwe canke acide nkeya. Aha nukuvuga ngo iyo umuntu afise ico bitwa insuffisance desique gastrique, mugerageze kubyumva neza, nukuvuga ngo bituma ifungurwa ziwe zidahotswa neza. Ukaba wafunguye mu gatondo ariko ukagira saa 10 zo kumugoroba ucumva byuzuye, kandi aho hageze amasaha yo gufungura kandi ariko bikanka ibise ndabishiraye, ugasanga umuntu biranse akabura ingene afungura kandi yari yafunguye. Bishobora no kurangwa no kumva imisonga, kumva utonekara, kuremegwa kumushishito, no kuziba kwamara, ico bitwa constipation, canke gukunda guhemera hepfo kenshi, ico bitwa gusura. Ibyo rero ni biranga yuko umuntu ashobora kuba afise iyi ndwara yo kugira acide canke indugwe nkeya. Izo ndugwe akaba ari izo bitwa pepsine na chlorhydrique na maside akogwa n'umushishito kugira ngo ibintu twafunguye cyane ibintu twafunguye bishobore guhotswa neza, bihotswe kugira ngo dushobore cyane birimwe indema mubiri ama proteine n'ibindi kugira bishobore kunozwa neza. Ibyo rero birashobora no gutera indwara ya anemie yo kugira amaraso makeya. Iyo umuntu afise iyi ndwara y'umushishito imeze gutya, birashobora gutuma umuntu agira amaraso makeya. Ikindi kimenyetso kiranga yuko umushishito wagwaye nico bitwa dyspepsia. Dyspepsia rero ni umushishito ufise intege nkeya, utanoza ifungurwa n'ingoga. Umuntu ashobora no kurangwa no kuribwa cane, kumera nk'umuntu aremerewe, ushaka kugira umuriro waka mu nda kumva umengana urubeya. Hari abantu zamaguje mu nda ngo haka umuriro ngo handapfuye, uratandapfuye. Hari n'uwo twigeze kubwira ati rero Yesu burya azoza, abamukoreye bazoraga ubugingo budashira, abatamukoreye bazoturigwa kimwe na Satani n'abadayimoni, atomuriro uzobukomeye. Ati reka tinanje mvise umuriro unyakamwo mu nda, taha nanje ndagowe. Ati je numva uwundi mwo mu nda urutuwo uwo Yesu azoturiza abanyabyaha. Rero murumva yuko kubwira umuntu iby'Imana agwaye ntabwo byoshoboka. Kumva rero no kuvuga ngo gukunda kugira umuriro, ukumva umuriro waka mu nda, kugira impwemu nyinshi, cyo bitwa flatulence, nkakunda kugira ibintu by'impwemu nyinshi, amangati, umuntu akagona kugira amangati, kirungurira, cyo twa pyrosis, nkakagira ibirungurira. Hari abantu rero umuntu afungura ibijumbu, umuceri n'ibindi bintu ngo bijumbu bitera ikirungurira. Aho yaye ahubwo ikirungurira kiri muri wewe, nta bijumbu bitera ikirungurira, ahubwo uragwaye. Ikindi naco no gutura imibe kenshi canke gukunda guhemera hepfo cyane. Ibyo bintu byose rero abari umushishito witwa dyspepsia. Iyo dyspepsia rero akaba ari ubundi bwoko bw'umushishito nkuko turiko turababwira. Ikindi naco nico bitwa descente d'estomac canke hypotonie ou ptose gastrique. Nukuvuga ngo nukuvyimba kw'imitsi y'umushishito. Hari abantu bagwara imishito basanga imitsi yarabyimbye, ubwo nabwo n'ubundi bwoko bw'umushishito. Hari undi mushishito witwa vomissement wo gukunda kuruka. Umuntu agakunda kuruka, guciragura n'imivurungano mu mara yiwe mu intestine. Umuntu cancane umuntu abageze mu imodoka akaruka, umuntu yabageze ugasanga umuntu akunda kudahwa canke kurukwa, canke kuruka, nuko ngico twavomissement nta mpamvu iboneka. Ibyo byose biterwa nuko umuntu abagwaye umushishito ariko witwa vomissement. Ubwo n'ubundi bwoko bw'ubugwayi bw'umushishito. Murumva yuko umuntu ashobora kugwara we vomissement, undi akagwara insuffisance desique gastrique, undi akagwara acidite gastrique, undi akagwara dyspepsia. Hari n'ababigwarira rimwe bivanye no kumushishito wagwaye, ntuvuze uragwara urononekara. Kindi naco nico bitwa trouble nerveux de l'estomac, no kuribwa n'umushishito igihe ubabaye uhuye n'ibibazo. Hari abantu bafise muri bimishishito ikunda kubajya, ataya amahera, umugabo amuhemukiye, ibintu bitagenze nko ashaka, bamwirukanye ku kazi, umukunza amuhemukiye, agize ingorane, bahishije ibintu, habaye ingorane yari yo yose, yumvise inkuru mbi agacaribwa,
mu mushishito. Ibyo byose ni ubwoko bw'umushishito witwa trouble nerveux de l'estomac. Ikindi naco nico bitwa hémorragie gastrique, nukuruka amaraso, kugira iseseme, kwituma amaraso no kugira ibisebe mu mushishito. Ibyo byose ni ubwoko bw'umushishito bwitwa hémorragie gastrique. Abantu akunda kumva basesemwe, nta appétit, kumva uciragura, ukumva rimwe na rimwe ukituma amaraso kandi utagwaye amibe canke ubugwaye ibindi bintu tanakomeretse, ukagira ibisebe mu mushishito no kuruka amaraso. Ibyo byose umuntu abagwaye ico bitwa hémorragie gastrique. Ikindi naco niyo bitwa gastrite, n'umushishito ubaba nk'ipiripiri, kumva neza neza n'agapiripiri kariyo, kumva urahwereye. Ibyo nabyo n'ubwoko bw'umushishito. Ikindi naco nico bitwa gastrique chronique. Uyu mushishito wo kubaba nk'ipiripiri ushobora kuba chronique, ukuba bundi utwo watwibanire twigumanire, bikarangwa no kugabanuka kw'inyama z'umushishito, ugasanga umushishito wumye, imitsi kaba mitoya, ikizingazinga, kwikanga, kuko nukuvuga ngo ugasanga umuntu akakunda kuza yikanga ibintu, ariko mu bitandukanye no kubufise umurindi w'amaraso, ico bitwa hypertension. Umuntu afise umurindi w'amaraso bamuhamagaye igiturumbuka, arakunda gukanguka umutima ugasimbagurika, ibyo bitwa amapalpitation, kuvuga ngo ariko no kuvuga ngo hari umuntu akunda kwikanga kubera umushishito we wizinze. Kinaco no kwikubita hasi giturumbuka, mu bitandukanye no kubugwaye ya ndwara bitwa epilepsy, yo kugira bimwe bitwa ibifukunyi canke intandara, mu bitandukanye n'ibyo. Ikindi naco nico bitwa n'ubwoko bw'umushishito witwa ulcère de l'estomac, n'ibisebe rero. Umuntu akagira ibisebe mu nda, agakunda kuribwa mu ntango y'umushishito muri cardia, agakunda kuribwa mu irembo rija mu mara matoya aho bitwa muri pylore canke muri aho hepfo muri duodenum. No kuvuga ngo uyu muntu akunda kuribwa aho hantu, bitegwa rero nuko ico bitwa muqueuse de l'estomac iba yatakaje inguvu. No kuvuga ngo inyama z'umushishito indani, ico bitwa muqueuse de l'estomac zatakaje inguvu, zishaka kubamwe ibisebe, ugasanga zarakwiyutse. Aho niho ikintu kikunda kubiranga, iyo ufashe jus de citron, amazi y'indimu yindi ibitwa irimawo, ugafata ugakanyira mu mazi ukanywa, ukumva neza neza ni nk'umuntu azanya kabugitarabazi, kumva umuntu atanguye ko minduru yagina nasi bikanka. Ibyo bintu yajya isombe wapi, yafungura umuceri tibiranse, ubugari bw'ibigora tibiranse, ukaribwa kenshi ubugwaye ico bitwa ulcère de l'estomac. Umushishito rero uba wararengeranye, uba warabayemwe ibisebe, uko niko uwitwa. Aho rero tukaba tuharangije kugira ngo abantu bashobore kumenya neza. Ubwo ni mu buryo bw'ingingo. Hari ibindi bimenyetso rero twitwa symptome, ibimenyetso ariko byo mu ngeso, byo muri caractère, mu mico. Iyo umuntu agwaye mushishito ntabwo biherera gusa ngo ndaribwa, ngo ndasese mwanga ibirungurira, ngo ndaciragura, ahubwo hari ibindi bimenyetso byo mu ngeso. Kwa mu gitabo cyitwa Ministry of Healing, no munyamerika kazi yakoze ubushakashatsi ku mushishito, ariko bihuza n'ingeso mu cigwa cyitwa Diet and Health. Aho yerekana neza ko umuntu afigwa mushishito hari ingeso murebera ko nk'ubujewe turashaka kuvugana nkavuga ati wone mushishito ni ibintu byose ngo n'abadayimoni, ahubwo abadayimoni baguteye kwica umushishito wawe, bazi neza yuko uzogiriza ingeso. Izo nazo nizihe? Icambere ni être dur, kuba umuntu akomana, umuntu afite igitima kidadaraye. Mugabo wanje none ko ibintu uze tubiganire mva mu matwe, ari abantu nyene bumye, hako umutura ikibazo tumugenda kugituka kibwira wagitiwe nahuye n'ibingi, hako uwo muntu ushobora kumusanga ngo ashobore kugira ica gufashije. Abantu bakomantaye, batuzura, abantu batigarura bibirandamuke, abantu kenshi barashaka kubiterwa n'umushishito. Umuntu ukiregwa uramukubita nk'akantu, umwana ugakubita, umugore ugakubita, umugabo kamwanka, kandi aho niwe wamwiyiciye, wamugaburiye ibitera umushishito, yaragwaye, none uri kurahangana n'umushishito ngo uhanganye n'umugabo wawe. Ikindi naco nukuba endesi, abantu badafata ingingo, batagira imyanzuro. Ugasanga umuntu nta ngingo afata, ugasanga n'umugabo adafata ingingo, umugore adafata ingingo. Ubu hari n'abantu dushobora kubwira ibintu nk'ibi turiko tuvuga, akumva nibyo, akumva n'umushishito aragwaye, ko twamubwira ati rero ibitera umushishito ni iki, akanka ati ntaco meba, kubera ikakanga gufata ingingo, ubwo bushake ntabwo agira kuko aragwaye. Hari n'abantu bumva ukuri akamenya ati nukuri ndabanka karora ati sabato nukuri niyo yanditse Dimanche yazananye Roma mu kinyejana ca kangahe mu 321 na Constantino biyunze na Silvestre, ibyo ndabisomye, ariko ngo ntabwo nzobiruhuka. Nuvuga ngo gufata ingingo bikamunanira, kumva arabishaka bikanga.
ibyo rero biterwa nuko niyo ugwa mushishito nta kuri ushobora kwizera kiretse ubushobozi bw'Imana ndenga kamere. Ikindi naco no gushavuzwa n'ubusa buri gihe. Hari abantu bashavuzwa n'ubusa kantu kadafashe nga iyo miryango igatana bagahamagara abagabo. Ikindi nuko ba injuste kutavugisha ukuri ibintu byose ugasanga umuntu ati byagenze gute ngo urumva ngo nyene ngo urabona ngo umuntu akazavuga ibintu abicomeka ibintu by'uwescro n'ibintu bisinze ukuntu bimeze byo kutavugisha ukuri. Kenshi umuntu afise ikibazo cy'umushishita ashaka kugira izo ngeso. Ikindi naco ni desordre ni ibintu by'akajagari. Umuntu usanga umunyakajagari ibyo byose ibintu kutagira gahunda ibyo byose biraranga umushishito gwa. Ikindi naco nico bitwa instabilité de l'esprit kubaho mu bwenge udatuje uri instable akantu kose ukabyaramwe ibibazo. Ikindi naco ni mauvaise expression du visage ugasanga mu maso wama wayinze umuntu ugasanga arakangaraye ugasanga mu maso haje imirongo ijisho yarikanuye mu maso ibintu byose ivyo bintu byo kumera gutyo byo gusanga umuntu umengara hari n'abantu mwibara barashaka kwida yayinze akwereka neza ko ari umugabo ngo ajya makare hoya da ibyo byose numushishito umuntu abagwaye. Ibyo rongi ibyo bimenyetse biranga umuntu agwaye mushishito. Wumva urimwo wumva utarimwo wewe harimo umugore wawe hatarimo umugore wawe harimo umwana wawe canke umubanyi wawe. Rero nyimba urimwo shira rero ubwenge kubyo tugira tuganira. Hari rero ibintu bibitera ibi bintu ntabwo byizana ntabwo bitibuka ahubwo hari ibintu ukora bigatuma ushobora kugwara ibyo byose. Ibyo rero nibikibyo twa amaetiology. Hari rero ibintu bibitera ibibitera rero turabivuga mu migwi ishika nkingahe shika nk'itatu turabireba. hariho ingeso zitera umushishito. Hari ukuntu umuntu ashaka kwitwara muri we bigatera umushishito. Hari ibintu amakosa mu gufungura. Hariho n'ibinyobwa ushobora gukora bigatera umushishito n'ibindi byinshi. Duhereye ku cyo twa caractère mu bintu bijyanye niyo mu bwenge n'ingeso mu byo muri psychology hindani mu bwenge bwawe. Icambere ni ibibazo byama mu bwenge bitagira inyisho. Umugabo yabagukubita ingumu mwarahukaniye mu cumba n'abana yarabagutanye bakwirukanye ku kazi wahombye. Iyo wamana ibibazo bitagira umuti ngibyo bintu ibyo bironona umubiri umushishito ukagwara pe. Ico ni cambere. Cya kabiri ni umutima utifuriza abandi byiza. Wabona undi yigura imodoka ngo Jose nzoyigura wabona yambara gahuzu keza wabona yironkeye umugabo wabona unuvuga ngo kumva utanezererewe n'ibyiza abandi bagezeho yaronka bourse bamwongera umushahara ibyo bintu bamuduza grade ukumvura yinzura babaye. Ibyo bintu ibyo bitera umushishito. Ikindi naco no gufungura ufise umutima uhagaze. Umuntu agafungura ariko ariyumvira ingene bisigira musige agafungura ariko mu bwenge ahangayitse ibyo biratera umushishito. Niyo mpamvu udafise amahoro yo mu mutima heba no kujya aho ni ubu wifashije. Ikindi naco no gufungura wikanga abaje ngo mubisangire waba uri ku nkoko yawe uri kurayijya ariko inkoko ro muzigire kamakenga zitera amakanseri zirimo ibibazo byinshi ibyo tuzobiganira. Waba uri ku nkoko yawe ku muceri wawe bivanaro nibikunezereza waba uri kunyama yawe ku gitoki cyawe ushizemo ikiyiko n'umuntu adode ukumva ati baraje ukumva ati Erika araje arabisanga ko ibyo ntibyo kugira urutima ruhagaze ngo barabigusanga ko bitera umushishito. Ariko ndumva ibyo nta muti hano twoguha keretse Yesu. Uri muri Matayo ni gice ca 11 umurongo wa 28 n'uwa 49 navuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze ndabaruhure mwe no mushishito nukira. Ikindi naco no gusangira n'udakunda ugasangira n'umugore wawe canke umugabo wawe ntumwemera ntumukunda canke inshuti ugiye cyose uzobona usangiye n'umuntu udashaka uzobireke kuko biriye bigenda bikononye. Ikindi naco nishari n'ugwanko kugenda n'ugwanko nishari ibyo byose bitera umushishito. Uco ni kintu cambere gitera umushishito. Umugabo yitwa Maurice Thiesch mu gitabo citwa Guide de formation personnelle mpaje ya 55 n'ijana na 17 yavuze ngo umushishito utewe n'ishari canke estoma ugwaye bitewe n'ishari. Yavuze yuko uyo mushishito nta muti uronka kandi ngo umuntu awugwaye ngo akunda kugaya abaganga nubu rwatwo tubivuganya ngo genda buryo uragwaye nuwa ngo ugwaye mwe no mushishito ntiwemera umuti uragaya nibyo bakubwiye. Ikindi naco yavuze ngo nta mfungurwa canke icatsi covura mwe no mushishito. Ikindi naco umuganga yitwa Polove we yavuze neza yuko ngiye umuntu ashaka kuvura umushishito ahera mu bwonko aha tunibira kabanga babaganga
basoma ibimenyetso gusa ngo ravuye umuntu ngo biraheze ahubwo umuntu ashobora kuba afise ikibazo cyo mu bwenge kikamutera kugira ibimenyetso by'umushishito. Aha rero ibyo nabyo ni ukuvuga ngo aho ni mu ngeso, hari ingeso n'imyifato zishobora gutera umushishito. Aho rero tugeze n'ama erreur alimentaire, n'amakosa mu gufungura nayo ashobora gutera umushishito. Nayihe rero ijya mbere ni manger de temps en temps, no gufungura buri kanya. Hari abantu gufungura rero babigize umugambi. Umugabo bitwa Socrate we yaravuze ngo certaines hommes vivent pour manger, mais moi je mange pour vivre. Hari abantu babereyeho kujya, hari abantu babereyeho menga baremewe kujya, birasa umuntu afungure kugira gusa abeho. Hari abantu rero bajya buri kanya kugira ngo ni inkoko niyi igahera mu gatondo itora ikazogeza ku mugoroba. Hano ku bantu basoma igitabo cy'umusiguzi igice ca 10 umurongo wa 17 haranditse ngo abantu bakwiriye kwirinda guhera mu gatondo bajya, ngo igihugu kizoba gifise abantu ngo bahera mu gatondo bajya, ngo ico gihugu kizoba kigowe. Hano no kuvuga ngo umushishito ufise acide bitwa chlorhydrique na pepsine nkuko nabibabwiye, zijejwe gufasha imfungurwa zirimo indema mubiri canke proteine zishobora guhotswa neza. Iyo rero umuntu akunda aguma afungura, avuye muhira ariye, ageze muri bisi aguze ji aranyoye, aguze nibiyoba inyuma y'isaha arariye. Hari abantu usanga ari ku kazi ariko biswi ngaha ari karajya umukate yanyoye amata ibigori, umuntu akigwa atora nk'inkoko kayoberwa umushinga naha hari umugore ukamubura mwibarabara heye. Hariho n'ibintu kiretse amategeko y'ubuzima, hari ibintu bitamwe no kwiyubaha. Umuntu w'umugabo agenda arahekenyera mu nzira. Rero ibyo ro bitera ico bitwa destruction de la muqueuse de l'estomac, nico bitwa no kubora kwifungurwa. Nuwe ngo iyo umuntu aguma ariko arafungura buri kanya, nuwe ngo izi acide bitwa chlorhydrique na pepsine nuwe ngo uri tameye intete z'ibiyoba zitanu umushishito ubwira ubwonko atarariye ugasuka ko acide, kandi umushishito usuka ko acide utitaye ngo ariye duke canke byinshi, usuka ko gusa acide wagenewe gusukako. Iyo bigenze gutyo izi acide rero zamazi irasukwako mukanya ugacongera ukajya ikigori, mukanya ugahekenya umwumbati, mukanya ugahekenya nibindi bintu, mukanya ukajya umuceri, mukanya ukajya no muhiru gataha. Uwo mushishito ugumuri kuraronka amaside buri kanya ngiyo ntandaro umushishito uzamwo ibisebe. Kandi izo fungurwa wafunguye ugashirako n'izindi zari zinoze, izo fungurwa zirabora bikabyara ibyo bitwa amagaze intestinal, imibe. Ngiyo ntandaro ibintu vy'imibe, amagaze, ibintu byo ugasanga gusuragura kenshi n'izindi ngorane nyinshi. Ngico kintu ca mbere gitera umushishito. Ca kabiri gitera umushishito nico bitwa boire pendant les repas, nukukunda kunywa uriko, no kuvuga ngo uriko urafungura. Abantu benshi ro babigiza akamenyero, arazana ifungurwa acazana n'ijage y'amazi, urubakure rw'amazi, ibikombe n'amaveri. Bazi yuko niyo umuntu ariye ntanywa amazi burya aba neza, atariye neza, hari ikintu ataba yongeyeko. Abantu mubimenye neza, ubushakashatsi bwakozwe bwerekana yuko umuntu akwiriye kunywa amazi mbere yuko ajya, no kuvuga ngo ava de manger, mbere yuko ufungura n'imiburi hasigaye minota 30, iyo niyo mikeya ya nyuma. Ubona umudamu ariko arateka, ubona uvuye ku kazi uhavuza gufungura, nywa amazi woza umushishito, kuko kiranazira no gufungura utogeje umushishito. Mbwire n'abavyeyi bahangara bagaha abana imfungurwa batabanje kubaha amazi ngo banywe, babahaye ngo babahaye abo bana ifungurwa ni nko babahaye imfungurwa ku masahani atogeje. Wa muvyeyi unkurikirana ubona wowe umugabo wawe ku isahani togeje canka abana bawe n'umushitsi, reba rero umugabo wawe uteruriye ifungurwa nta mazi wabanje kumuha banzanywe. Umwe ngo bya bisigazwa by'imfungurwa yafunguye ejo canke yafunguye ku mugoroba biba bikiri mu mushishito. Iyo rota muhaye amazi ngo awoze ibyo bivemwo, biba bisiguye ngo muhaye ku isahani togeje. Namwe urumva iryo nikosa nico bimamba bavuga ngo ni erreur alimentaire. Ni kuvuga ngo amazi anyobwa hasigaye minota 30 ngo ufungure, wafunguye naho n'imiburi haheza amasaha abiri, aho bivana n'igihe bafunguye ibintu bibisi n'amafruit canke umuntu akaba yafunguye imboga mbisi, byo twita amasalade cru. Iyo ibyo bintu wabifunguye kuko byo bitarinda kuhotswa cyane, ibyo umuntu ashobora n'imiburi kunywa amazi heza amasaha 2, ariko mu bisanzwe amazi anyobwa heza amasaha 3 n'ayarenga. Bya bindiro by'iminota 30 bababeshe barababeshe, ntabwo ari byo. Ico nshatse kugereka ko no kuvuga ngo hariho ibinyobwa
byemerewe kunyobwa umuntu ariko arafungura ni ibinyobwa bibiri, ni ibyayi, icayi citwa mante, ni icayi citwa mante, ico bitwa menta piperita mu mvugo y'abahanga muri no scientifique, nico bitwa rosemary canke rosmarinus officinalis. Iyi mante hamwe na rumare ngibyo byayi byemewe gukozwa umukate. Bya bindi muzi yuko mukamenyera abantu bakoza umukate icayi, kijya cayi gitera indwara nyinshi twarabibabwiye mu biganiro. Romare na mante za time, amababi ya avoka, amacayi byo twa citronne n'ibindi byinshi, ama trèfle rouge, ibyo nibyo byayi byiza. Ariko muri ibyo byayi byose byiza ibishobora kukozwa ifungurwa, ugashobora kubinywa uhejeje gufungura ubwo nyene, ugira ufunguro ugashobora kubinywa ugacurya uri kurafungura, ni cayi bitwa mante hamwe na romare. Ibisigaye byose ntabwo byemewe. Cyane ndavuga ngo hari abantu baba ariko bafungura bakanywa fanta, ntivyemewe. Ibiyeri, icayi, ikawa, amaji, amazi, ibyo byose ntabwo byemewe igihe uriko urafungura. Bitera indwara z'umushishito, yemwe turiko tubwira mu byumve ngayo masoko yatumye mugwara, tubavunira akagohe. Iyo rero bikoze bitera izihe ngorane, nico twa consequence nuko bigico twa dilution des cycles digestifs. Nuvuga ngo za y'amasida ajejwe gufasha ifungurwa, y'amasida sukwa mu mushishito kugira ngo ifungurwa zihotswe neza zivemwe ibyangombwa birimwo, ntiturira ubusa, birajoboroka. Nawe fatana inko ufate imfungurwa zawe ziri ku isanduku kamenamwe igikombe cy'amazi, ubona bisa gute? Ibyo nibyo ubukoze mu mushishito, kandi umushishito ntabwo ushobora gufata uhotse imfungurwa no mu mushishito hari amazi. Ubanza ugafata amazi ukayatandukanya n'izo mfungurwa, ukabikora amasaha runaka, ukongera ukagaruka ukabihotsa. Niyo mpamvu y'Imisonga ukumva birakurya ibintu bivuga ibyigoronzora n'ibindi byinshi, ukumva Imisonga ukaryama ku gitanda bikanka ukagaragurika n'ibindi byinshi babitewe n'ico. Kindi naco bituma digestion iteba kandi bigatera amaflatulence, n'imibe n'ibintu vy'amagaze intestinal, imyuka mu mara n'ibindi byinshi. Iryo nirindi kosa rya kabiri. Kosa rya gatatu no gufungura imfungurwa nyinshi. Hari abantu bagera ku isahani uburo kurya bitewe nuko abantu babigize n'amahiganwa yo kurya, abajya basahaguranwa, abajya ibintu byinshi abantu bakabirorera bariko bajya. Ubu kurya byabaye ni byinjiye mu nkino, mu maje, ni ibintu by'ibinezeza. Ntabwo satani abantu yabigishe kurya nabi kugeza igihe babigiramwo n'amahiganwa bagahembwa amafaranga nkuko mubibona hano. Rero abakirazira gufungura ifungurwa nyinshi. Iyo umuntu afunguye ifungurwa nyinshi cyane cyane zirimwo indema mubiri, ndavuga inyama nyinshi, ibintu biva mu bikoko byinshi, naho byo bari zifungurwa zibimera nka soya cyane, soya nyinshi, ibiharage byinshi, ibiyoba byinshi, amavoka menshi, sezame nyinshi, ibyo zo mfungurwa zose zirimwo amaproteine, zirimwo n'ibinure, ugafungura ari byinshi ngo biragenda bikaremerera umushishito, bigatuma ihotswa ryabyo rishobora kugorana, bikanabyara no kuziba kwamara. Niyo mpamvu abantu muze mufungura ifungurwa nkeya. Erega umushishito iyo bijya bisaba ngo umuntu umushishito mushobora kujamwe ibiro bibiri by'ifungurwa, ariko bisaba n'imiru uje inusu y'ikiro canke kiro n'inusu canke irobo, usigaze aho biza kuvangirwa. Kuko uriye gusukuzuza kugeza igihe umva bimaze kugira hano mu muhogo. Hari uwambwiye ati je nigeze kunywa ku buryo nigeze kunywa umutobe mwinshi y'ubitoki ngo ku buryo yunamye umutobe wacu seseka, namwe murumva yari yarengeje. Hari n'abantu bafungura akajya ku buryo ashize akumva neza ashizemo ikiyiko ca ikindi kiyiko byoca bigaruka. Abo aba yarengeje mbiga, yarengeje ibyo twa cardia. Ubwo busambo rero bungana gutyo, ubwo abantu bakwiye kubwihana ku nyungu z'imishishito yabo n'amagara yabo. Rero nyimba ari kumeze wihangane, bisaba kubikosora. Abantu bakuriye gufungura ariko bakagiraho bagejeje, kuko n'ububatse ishure arasiga ikibuga caho bakinira, teredore ya recreation aho bazokinira. Rero yo uriye gusuka pakira umushishito buraho bivangira bikirwa birayererayo, umushishito atinkuriraho, bikagenda ari ibintu gusa ataco bigiye kukumarira. Ikindi ni gufungura ku masaha ahindagurika. Nuko bafise abantu usanga muri ino siribize, usanga umuntu nukuvuga ngo ugasanga imyanya yaraheze. Abantu benshi bakunda gufungura ku masaha ahindagurika. Mbwire mwabadamu mwe mu nteza amatwi, ingo zanyu mutegerezwa kuzishiraho gahunda.
abana bakamenya mwese mukamenya igihe mufungura, nyimba mufungura saa 2 za gatondo na saa 10 zo ku mugoroba, ariko mugafungura kare. Ibintu rero byo gufungura ku masaha no kuvuga ngo abantu bakwiye kumenya ko gufungura ku masaha kumfungura ku masaha adahindagurika, burya ngo umushishito ngo ukeneye ritme biologique iriregiriye kugira ngo umushishito ushobore kubyitegura neza. Iyo abantu rero bakunda gufungura mu masaha hindagurika, yariye saa 3 saa 4 saa 10 saa 4 z'ijoro saa 9 saa 2 saa 6, hari n'abantu bazi ngo bafungura saa 6. Ibyo byose ntabwo ari byo. Kera muze musome mu Isirayeli, manu bayitora mu gitondo bakongera bakayitora ku mugoroba. No kuvuga ngo umuntu afungura mu gitondo hamwe no ku mugoroba niyo masaha meza, kuko kugira ngo n'imiburi hagati ngo gufungura hace amasaha 5 canke 6 hagati y'imfungurwa zimwe n'izindi. Iyo hadaciye ayo masaha uba wishe umushishito. Hano rero abantu bakuriye gufungura ku masaha adahindagurika, bituma umushishito bimenyera. Ica kabiri bituma birinda umuntu ico twagira inyotage, kuzura uratererayo utuyoba akaji. Ibyo umuntu hariye ku masaha adahindagurika bimurinda kuzarajya buri kanya. Ikindi naco bituma umushishito uruhuka. Abantu burya inyama nyinshi z'umubiri ziraruhuka, kiretse umutima, amahaha, hari inyama zitaruhuka, ziruhutse twoca dupfa. Ariko n'ubwonko buraruhuka, n'imishishito iraruhuka, n'izindi nyama nyinshi ziraruhuka. Niyo mpamvu iyo abantu bakwiye kuza bafungura ku masaha, ariko no kuvuga ngo amasaha adahinduka. Abantu bakamenya ko gufungura no gufungura kugira tube ibintu by'akamenyero, n'ibyo wamenyeye n'ibyo ukunda bisaba wemere bisenyuke, ariko umubiri wawe ububake. Ikindi naco gishobora gutera umushishito no gufungura kugeza igihe wumva nta handi woshira ibindi, byo nabivuze. Bishobora gutuma ngo hari ikintu rero bituma ico bitwa no kuvuga ngo bitera guteba. No kuvuga ngo ubwonko iyo umuntu ahaze, mu bwonko hari utunyama tujejwe kubwira umuntu ko ahaze, bugategeka umushishito ati umushishito hari ukuntu ubwira ubwonko atarahaze, je numva ndakwije. Ubwonko bugategeka inyama zijejwe gushaka gufungura kubivamwo kugira umuntu ashobore guhaguruka ku meza. Iyo rero wimenyereje ngo kuza wamufungura ukarenza mbika ukajya kugeza igihe wumva ugejeje iyo kure cyane, ngo iyo communication hagati y'umushishito n'ubwonko ngo iracika, umuntu agasigara ameze nk'imodoka yacitse ifire, akaza afungura cyane atacaca cinona. Ikindi naco bitera umushishito kuremerwa, bikanatera n'indwara ya obesite y'umubyibuho w'ikirenga. Ubu mu gihugu ca Egypte hari umugore apima ibiro 450, niwe munini wa mbere ku isi. Ivyo bitigwa nuko abantu bagiye baza bajya ibintu byinshi by'ibinyamasukari byinshi bajya banywa amazi, kuko nabyo no gufungura ukanywa amazi biratera kubyibuha cyane. Ariko tubwira abantu yuko n'agahinda kenshi karabyibusha. Yarwo umuntu ashaka kugira agahinda kenshi ntimba, iratumye wonda urabyibuha. Hanyuma ico dushatse kubwira abantu, umuntu agakunda kugira mu byo kirenga bitewe nuko afungura ibintu byinshi cyane birenze iby'umubiri ukeneye. Ikindi naco no kwirinda gufungura ibintu bikanye cyane canke bishushe cyane, ibyo nabyo bitera umushishito. Hano rero ico bitera no kuvuga ngo bitera inyama z'umushishito, ico bitwa mykèse de l'estomac, kubabara kuribwa, sanga izo nyama zamamwo ububabare. Ikindi naco no kuvuga ngo iyo ibintu no kuvuga ngo bishushe bitera inyama mu mushishito ububabare. Iyo ibintu bikanye cyane biri trop froid birashobora gutuma digestion canke ihoswa ry'ifungurwa mu ncamake riteba bitewe nuko umuntu yafunguye ibintu bikanye cyane. Ico dushatse ro kuvuga kuri ibi, hari abantu bakunda kugira ibyo bitwa ama crème glacée, ugasanga ibintu biri mu mabarafu, ibintu bikanye, ibinyobwa bikanye za fanta, bière, ibintu bikanye cyane. N'abantu baba mu birere bikanye cyane ugasanga bafunguye ifungurwa zikanye. Ni bibi, muze mufungura ifungurwa zishuhishe. Tunabwira abantu ko muri kuva gice ca 35 Imana yarabujije abisirayeli gushira umuriro mu mazu yabo ku munsi w'isabato. Impamvu byari bibujijwe nuko muri bujya bugaragu bwa mbere bajya manu, ni injya bajya zaba zitekewe mu ijuru. Hejuru y'ibyo bujya bugaragwa bwari bushushe, ntabwo ifungurwa bazibitse zabora canke ngo zikanye canke ngo zigashe. Ariko bageze i Kanani muri Palestina bategezwa gushusha kuko hari hakanye. Ico naco mugerageze kucumva. Abantu akunda gufungura ibintu bikanye cyane canke bishushe cyane. Tubwire n'abantu barura indya zirashushe, umuntu arazanye ikirayi, intore n'ibindi, yashira ikiyiko agacapa kubimira, kandi aho bisize naho nyene ni mu kanu, nimambe ni mu nyama yiwe,
mu kanwa biranse akanwa ati bisunikiyo naho bishize mu mushishito naho nyene ni nyama. Ivyo bigatuma abantu imishishito yabo yamigwaye zamufungura ifungurwa zidashushe cyane zidakanye cyane ziri hagati na hagati, ngo ubwo buryo bwiza bwo kwirinda indwara z'umushishito. Ikindi naco kirazira kuryama uhejeje gufungura. Hari abantu babimenyeye yava ku kazi akajya mu gitanda. Hari nabandi bafungura mu ijoro saa 4 z'ijoro, saa 6 n'ibindi byinshi. Umuntu gasanga hageze ahejeje gufungura uwo muntu agaca yirukira mu buriri. Abantu gasanga barabimenyeye rero cyane. Ibyo ntabwo byemera mu gitabo byemewe. Mu gitabo citwa Savoir Manger haranditse yuko iyo umuntu afunguye agaca agenda kuryama, reka ndababwira ari nka saa 6 ufunguye ugaca uryama, umushishito ubwonko burabwira umushishito wabonye araryamye. Umushishito rero iyo usinziriye uca bivamwe, ubwonko buca bivamwe ibintu bya digestion. Ivyo ntugaca ubirarana ukabiryamana wikanga nyuma amasaha 2 urabivyukana kwa kundi nyene bigatera imibe, ibintu byo kumva mu ndo amengana ibintu biyererayo. Izo zose ni ngorane z'umushishito. Mu ncamake ni kuvuga ngo bite nuko wafunguye ugaca uryama. Iyo hageze rero mwijoro muri cyo gitabo citwa Savoir Manger havuga ngo iyo umuntu aryamana ifungurwa bwa mbere bimutera ico bitwa cauchemar, ni indoto mbi. Ukarota uruntu ruza rukwiruka ko rwasamye rugaca rukumira, ugaca gusiguza mu bavugishwa ngo yari umudayimoni ngo uzomutsinda, ugatangura kwere kubona wa mugabo wo mu sinema yitwa Yesu wa mukinyi atari Yesu ngo niwe ngo yanjanye mwijuru, ugatangura kwere ku bintu byinshi ngo ijyambwa rero warose ngo barabadayimoni, abantu bagasigura ibintu by'amafuti. Ibi ni kuvuga ngo ibyo birashobora gutera izo ndoto mbi. Ikindi naco umuntu ngo abyuka atagira apeti, yumva nta kayabago. Igitabo cyo citwa Ministry of Healing ngo herekana ko iyo umuntu akunda gufungura agaca ajyama yari mwijoro ngo akunda kwamana uburuhe mu nginga, kumva wapi ukumva ino birakanda aho nta bintu wakoze bikuruhisha. Ibyo nabyo ntabwo byemewe. Ikindi kintu naco no kudafungura utekanye. Mu buzima bwa umushishito usaba ufise amategeko menshi bantu b'Imana. Usaba yuko ufungura mugabo uri utuje utekanye neza. Aha rero hari inama zitangwa. Iya mbere birasaba uze ushira mu kanwa imfungurwa nkeya. Hari abantu bayora urufunsi uruyiko runiniya, abantu kugino mu matama biguma biriko ino bijino ibindi bijino agapfa kubimira bidahekenye neza. Oya, nufungure ariko ufungure bikeye. Ca kabiri hekenya binoge. Umugabo bitwa Gandhi, umuliberateur d'Olende, yavuze ngo il faut boire ce que l'on mange et manger ce que l'on boit. Bisiguye ngo amazi bisabu yanywe buke buke utayasunitseho cyane kugira ngo avangane n'aya mate yo mu kanwa arimwo amanzime bitwa amylase na ptyarine kugira ngo bishoboke umuntu ibintu yafunguye bishobora kuvangwa nayo bishobore kuvamwe ibyangombwa bigeze mu mushishito. Ikindi naco kirazira gufungura uri gukora ikindi kintu nko uri kuragenda kwikinga, uri kurareba televiziyo n'ibindi byinshi cyangwa uri ko uragenda. Ikindi naco irinde impari n'amahane igihe ugeze ku meza. Hari abantu ro bagira ku meza uwo mugabo ati bujya wenzo kuzura amaso, nakubwiye uko bijya bintu akaba ariho bibonekeye induru. Ibyo kirazira. Umuntu ageze ku meza naho mwamupfa ikintu tubwire n'abavyeyi bakubita abana bagira bafungure. Kirazira n'abana batoteza abana bariko barajya. Kirazira umwana yakoze ikosa mubireke mubike yafunguye byageze mu shishito mu wundi mwanya niho bakubita abana. Ikindi naco kirazira nkuko twabibabwiye. Hari ayandi makosa rero y'ifungurwa. Ayara makosa mu gufungura ariko hari izindi fungurwa zitera umushishiti. Cambere ni kawa ibintu binyobwa byose birimwo alcool, ama boisson gazeze canke carbonique. Aya ma boisson gazeze tuvuga najya maji amarafreshi ajya ma boisson rafraîchissante ajya yanda maji atandukanye yose ku isi bivana n'igihugu urimwo nibyo bakoramwo. Aya ma boisson rero afise uburozi bwinshi cyane cyane afise ibintu bayongeramwo nabyo bitera ingeso mbi cyane cyane abana b'imyaka 3 kugeza ku 9 bongeramwo ibyo twitwa additif. Harimwo ama tartracine, hamwe ama jaune de quinoléine n'ibindi byinshi. Ibyo byose hejuru y'ibyo yuko bitera bimwe bigatera n'amakanseri.
hari ibyo bitwa amagiritamate, amazorbine, amaruje kokeniye n'ibindi, amaspartane n'ibindi byinshi, n'amakorora karamere aba muri coca atera kanseri. Ivyo rero bikaba bitera indwara zo kuribwa umutwe, gushavura kenshi, gutangura igikorwa ntukimare, ukumva wo kwandika ntiwandike. Ikindi naco na makanseri canke alteration di comportement, gutituka kw'ingeso, uratangura kuzagira ingeso mbi. Ikindi naco ni ibirungo bikaze, abantu bakunda kugira ibirungo, hari abantu bakoma hari abantu usanga bafise ama épices piquantes, ibintu by'ibirungo bikaze bikomeye cyane bitemewe, abantu basanga ro barabirunga ni byinshi cyane, harimo nk'ama moutarde n'ibindi byinshi, ibyo birashaka gutera umushishito. Ikindi n'amafiriti, ibintu by'amafiriti bifirituye, ibyo rero biratera imishishito. Ikindi naco n'ama conserve au vinaigre, ni ibintu byose bibitswe muri vinaigre, itabi n'ikawa n'agapiripiri, ibyo byose rero biratera umushishito. Hari yindi miti itera umushishito, nk'akarorero na anti inflammatoire nk'ama ibuprofene. Umuntu yagwaye umushishito akanywa ibuprofene zirashobora gusembura umushishito cyane, canke ukazinywa ari nyinshi nazo ziratera umushishito. Ikindi naco n'amaspirine canke amacorticoide canke amasel de fer, ibyo byose birashobora gutera umushishito. Turiko rero turaganira indwara z'umushishito, inyama y'umushishito ukuntu igwara. Rero tumaze kuganira byinshi, umaze kumva aho wegamiye, umaze kumenya uruhande urimwo. Tugeze rero ku ngingo y'umuti. Umuntu yagwaye yokoregwa iki? Icambere no kunywa amazi, ahagije kandi kugihe. Twayibisiguye kenshi. Aya mazi rero umuntu akuze aba mu kirere gishushe anywa ibikombe 3 by'inusu, anywa ibikombe 3 binini, ni kuvuga ngo ni litiro n'igice by'amazi. Kandi ayo mazi nk'abantu ro baba bakora nko ku mafuru yotse imikate canke mu birere bishushe cyane, ushobora kunywa amaritiro 2. Ariko aya mazi abantu mukwiye kumenya ko mwibuke yuko atanyobwa umuntu ari kafungura, ahubwo umuntu ayanywa yahejeje gufungura haize amasaha 3 canke hasige minota 30 ya nyuma kugira ngo ufungure. Aya mazi rero nibyo bitwa nibirahuri 8, amavere 8 y'amazi, niyo litiro n'igice ku munsi. Amazi rategezwa kuba ari meza. Amazi meza yaragizwe n'ibintu bitatu: n'amazi yahinguwe n'abahinga, yabahingura, canke akaba ari amazi atetse, canke amazi ari citronné, arimwo jus de citron. Ikindi naco kishobora gufasha umushishito, iyo umushito wakubangamiye ni gene, no kwisonzesha. Hari n'abantu bagenda mu masengesho yamara imisi atajya ngo yakize, kumba umushishito n'umubiri wongeye kwivugurura, akibaza ngo burya no kwisonzesha bitera ubuzima bwiza. Kwisonzesha iyo uriko urashaka kuvura umushishito, rimwe na rimwe ushobora kwisonzesha, ibyo navyo birafasha. Ikindi naco ni cure de fruits, no gufungura ivyamwa ukavyiririkwa. Kavuga ati no musisinge ibintu bitetse, ahubwo ndiririrwa ivyamwa rero bifasha umushishito. Turabidondagura, wewe uzokoresha ico ushobora kugura n'ikishobora kuba ahuba. N'amapapayi, ni pomme, ni figue, ni numuhwi, ni orange, ni poire, ni raisin, cerise, fraise canke umwembe. Ngibyo byamwa bifasha umushishito, ushobora kwirirwamwo 3 muri byo. Ushobora nuvuga ngo iyo ushaka kuvura umushishito bisaba buri gihe uzubwihiga igihe wirirwa ibyamwa. Ikindi naco ivyo rero ushobora kubikora imisi 3 ikurikirana ubyiririrwa. Hanyuma ushobora kujya ubwoko bumwe gushika kuri 2 bw'ibyamwa, nibwo buryo bwiza. Ikindi naco ni umutobe wa karoti. Fata karoti uzikora umutobe, ufata karahuri unywe mu gatondo, ushobora kunywa karahuri ka karoti mu gatondo, ku mugoroba ugakora umutobe wa pome ukawunywa ku mugoroba nka saa 10. Ku wundi munsi ugafata ugakora umutobe w'amashu ukawunywa, najya ukazurahinduranya. Iyi mitobe yose iravura umushishito, cyane cyane umutobe w'amashu. Naho bari umushishito wabaye irisere, urimo ibisebe, uwo mushishi amashafise amakakama ajejwe kuba ku mushishito, kongera ukaza ko ukongera ukinagura inyamikaba nziza. Koresha rero umutobe wa karoti, cyangwa uturafise karoti koresha jus de pomme, cyangwa koresha jus y'amashu, cyo twa jus de chou. Ayose ni mitobe ushobora gukora igafasha umushishito wawe. Ikindi kintu naco hariho ibyayi bifasha ku mushishito, n'amababi y'indimu ya indi sosa. Ufise ahantu hari ya sorome, shira mu mazi, teka bisanzwe, winywera ico cayi kirafasha umushishito.
Ikindi ni cyayi bitwa mante kirafasha umushishito. Ikindi ni kamomille, cyayi citwa kamomille canke passiflore. Ibyo byayi byose birafasha umushishito wawe ukongera ukaba mwiza, ugeretse ko kwirinda bya bindi byose bitera umushishito. Iyi nyamaro yitwa umushishito naha tuyigarukirije. Imana ibahe gushira mu gaciro, ibahe guha agaciro ubuzima bwanyu. Umushishito n'indwara zawo nizo, ibyo bafasha nibyo. Imana shishikare kubaha kumva no kumvira, ibahe kuzokira, biherekezwe n'ubushobozi bw'Imana. Ibyo muzojya bizobafashe, muzoshishikare gukurikirana. Imana ibahe ubuzima bwiza mu izina rya Yesu.